ngo nimugende ngo muhindure amahanga, nimugende muhindure amahanga. Kenshi niko bamatubwira, kenshi nivyo uzokumva nko ku muntu ashaka kuja nko za Burayi canke ashaka kuja muri Amerika, ashaka kuja muri Australia canke ashaka kuja ahandi hose kw'isi, ngo nimugende muhindure amahanga. Iryo jambo ni jambo rigaruka kenshi, ni jambo rigaruka kenshi cyane gose. Ariko rero kenshi aba bantu nyene baba basengeye babwira ngo nimugende muhindura amahanga, iyo bageze muri ayo mahanga nabo usanga haba ibindi. Rero naguye kuri kano kantu, hanyuma nca nifuza yuko twokavugana ko gatoyi, nta majambo menshi tuza kuvuga. Reka manze ndakuramutse amahoro y'Imana aho buri hose, ndizera neza yuko mumeze neza, ndizera neza yuko ivyo muriko murakora biriko biragenda neza. Jenny Jeff Habyarimana nkaba ndaguhaye ikaze ku ziko kaburi mushasha, manuka ngaho yapfugire subscribe. Hano dutanga ibiganiro bimeze neza, by'ukuri ibiganiro bimeze neza, ibiganiro bishobora kugufasha. Niwumva nivyo turiko turavuga bikuryoheye, wongere active na cloche de notification. Niwumva ivyo tuvuga birimo ukuri canke bijanye naho wifuza kuja, ucuduha na like, hanyuma uce wicara gatoyi ucuza wumvirize. Iri jambo rero rivuga ngo genda ngo muhindure amahanga. Iri jambo twaryumvise kenshi cyane, inshuro nyinshi mu rusengero no mu muryango, nko ku bantu bagiye hariya hanze, nko kantu bagiye hariya za Buraya, iri jambo twararyumvise kenshi. Ariko kubera iki none iri jambo ritagaruka ngo rikore? Ni kubera yuko hariho ibintu bimwe umuntu ubwiwe nyene ku ruhande rwiwe canke mu mutima wiwe ategerezwa gukora, ariko akaba atakoze. Rero naguye kuri no nkuru, mbona ngo save the date, ngo dress code white and black, Cynthia Ndikumana batazira ngo Cici, hanyuma ngo na Lydia Nyamwero itariki 17 z'ukumunani 2024 saa 11 zo ku mugoroba 5 pm, hanyuma ngo adresse amajana 2 Sable Walk Dr. hanyuma South Portland Maine, nibaza yuko ari Maine, na adresse murabibona byose handitse ngo Portland Shelton. Nagomba mvuge gatoyi kuri bano bantu, n'abana bigeme babiri kandi nabigeme beza, nabigeme bagifise kazoza. Urabona yuko bakiri bato, baracafise ibintu byinshi cyane byo gukora kuri ino si. Hanyuma imbere yuko nogira icyo mvuze kuri bo babiri, nagomba ntangure tuvuge kuri kino kintu cyo kugenda guhindura isi. Ino message twama tuvuga yo kugenda guhindura isi. Nagomba ndakubwire yuko uyu munsi ni itariki 29 z'ukumunani, ukwezi kugomba guhere, tugomba twinjire mu kwicenda. Abanyeshuri bagenda ku ishure ejo canke hirya ejo kuwa mbere canke mu ndwi zotangura. Nagomba ndakubwire yuko kubisanzwe ku mwana w'umuntu udatanguye guhinduka wewe nyene, udatanguye guhinduka wewe nyene, naho wogira nte, naho woraramwo, naho wokora ibishoboka byose, ivyo byo kuvuga ngo uzohindura amahanga, ngo uzohindura iki na kiriya, udatanguye guhinduka wewe nyene ntibishoboka na gatoya. Naho mwatubwiye mukaturungikana message ku bantu bari hanze, hanavuga aba diaspora bari hanze, ngo nimugende muhindura amahanga. Gushika nuno munsi abantu bagisenga baracavuga ngo abantu bari hanze ngo nibazana impinduka, ngo abantu bari hanze ngo nibazogira ibi nibi. Urumva? Ariko nagomba ndakubwire yuko agasanga uri hanze cyangwa uri mu gihugu aho woja hose, udatanguye guhinduka wewe, nta kindi kintu kiri hanze yawe, nukuvuga kiri hanze y'ubuzima bwawe, coshobora guhinduka. Kuko burya icyo uteye nicyo kimera.
ntushobora gutera ibigori ngo wifuze kuzokwimbura ingano. Ntushobora gutera igiti cy'umucungwe ngo wizere yuko ngo uzokwimbura ngo amapapayi. Ntushobora gutera uburo hama ngo wizere yuko uzokwimbura umuceri. Muravyumva, ibi ni ibintu bikomeye cyane gose. Byumvikana yuko icyo uteye nico kimera, icyo wifuza kuzoba mu myaka izoza nicyo uzoba. Hano bano bantu ndabishimikije gusa kugira ngo ushobore kuvuga rino jambo, ijambo rikomeye cyane, message nibaza yuko ikomeye cyane no kuri wewe. Niba ushaka guhindura isi, banza uhinduke wewe nyene. Make sure you change yourself, hanyuma rero nawe uzoshobora guhindura isi. Kuko niba ufise ingeso nziza, abandi bazozirabira kuri wewe. Sinzi yuko muriko murantegera ngaha. Niwaba ufise vyiza wereka abandi bazoza kukurabira ko ivyo vyiza, bazokwamura ko ivyo vyiza. Niwaba uri giti cyama ivyamwa vyiza, abandi bazoza bakwamure ko ivyo vyamwa vyiza kugira ngo nabo bagende bamererwe neza, kugira ngo nabo bazokwame ivyiza. Ariko niwabiba ikibi naho hazokwama hari bibi muri wewe. Uzokwama uriko uramura ibibi, uzokwama uriko uramura amarira, uzokwama uriko uramura ibintu biri negative mu buzima bwawe. So jewe rero iyo mbonye abantu nk'aba canke iyo mbonye ibintu nk'ibi ntibintangaza cyane, ntibintangaza na gatoyi, kuko kubisanzwe umuntu wese uko ameze arafise objectif ziwiwe, arafise priorite ziwiwe. Hano hanze umuntu agenda hano muri diaspora hari ibintu byinshi cyane gose, kuko kugira imbono yakazoza no kuba ufise icyo ushaka gushikako ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Kandi natwe twama turiko turacira imanza abantu. Never judge umuntu mutaravugana, umuntu utarumviriza, umuntu utarumva impamvu ziwe, umuntu utarumva ibitekerezo vyiwe, umuntu utarumva ngo agusigurire igituma yakoze iki na kiriya, umuntu utarumva ikintu na kimwe canke amakuru yiwe. Ubonye agafoto gusa kuri internet, ubonye ikintu kuri internet, hanyuma uciye usimbira hajya, uciye uvuga amajambo, uciye utagagura amajambo. Aha no kubwira yuko Amerika canke Buraya haragoye kuba cyane gose. Hariyo stress, hariyo pressure, hariyo umuruho, hariho ubunyakamwe nko ku bantu usanga bibana. Urumva, ubu naho tuvuga ngo internet ngo yaraje, ngo umuntu ngo arashobora ngo kubwira ngo uwundi muntu ngo bakavugana ngo n'uwundi muntu ngo ari ku birometero. Yes, muravugana, mugabo hariho ikindi gihe mutaba muri kumwe, hari ikindi gihe uba uri hagati ya wewe na wewe, nukuvuga ni wewe n'Imana gusa yawe uba ufise. Ni muri kiya gihe rero ibintu byose biseruka. Ni muri kijya gihe rero ivyiyumviro vy'umuntu ushobora kubibona, kuko ivyaca akora a partir ya vya vyiyumviro vyiwe bica biseruka. Kandi iyo umuntu nawe yagiye hanze afise objectif, navyo nyene bica bisohoka, ucubona igituma uwo muntu yagiye hanze, byose bica biseruka. Rero kubona aba nabo bakoze ibi, ushobora gusanga bifitiye n'ibindi bintu. Aha no kubwira yuko urugo, kugira ngo urugo gwitwe urugo kubisanzwe, urugo canke vyitwe ubukwe, nuko ubwo bukwe babufise aba ari umugabo n'umugore. Kandi ubwo bukwe nabwo babufise objectif yiki, objectif yukwama ivyamwe, nukuvuga abana bazovyara, babafise perceptive yukuzovyara abana, nukuvuga kazoza kabo babibonamo kazoza. Nukuvuga rero iyo wubatse ikintu kitari muri ico kintu cyo kuvuga ngo abazonyamukako ivyamwa nzovyara,
nibaza yuko atakintu na kimwe kiba kibaye. Rero tube tureka kujija abantu gusa yuko bafashe bakifotoza kuri Facebook canke bafashe bakagira invitation kugira ngo babane. N'abakobwa bangaye babana ni benshi ariko aba basha kuba bivugiye bati reka tugira ka vibe gatoyi kugira ngo abantu bashobore kumva cyangwa kugira ngo abantu bashobore kutumenya, and then bagaca bagusukamo umuriro. Hanyuma nawe rero urabanye ibishobisho canke amaso araba nabi canke amaso aza kubajija, ugaca usanga uguye muri wa mutego. Mugabo nibo bifuza gushika ku byo bishakira ku objectif yabo, barabizi igituma babikoze. N'abantu bakuze, n'abantu bakuru, n'abantu batekereza, n'abantu bafite ivyiyumviro. So nibaza yuko rero nishyuye ikibazo cyo guhinduka bitangurira à l'intérieur de nous-mêmes, indani muri twebwe, bitangurira muri twebwe, hanyuma abandi nabo hanze bagaca bibona. Iyo message nashaka dusangire uyu munsi ko ushaka ihinduka mu buzima bwawe utegereza kwemera guhinduka, hanyuma nawe ugahindura babandi bari tutotundotwa bakaza kwamura ivyo vyamwa vyiza biri muri wewe canke vyama kuri wewe, hanyuma nabo bagashobora guhinduka kugira ngo nabo bame ibindi vyamwa vyiza aho tu. God bless you. Let me see you in next video. Tuzatuko turavugana ku kindi kintu cyoshobora kugufasha mu buzima bwawe bwa misi yose. Tuzatuko turavugana ku kindi kintu cyoshobora kugufasha kugira ngo nawe ushobore gutera imbere, ushobore gushika ku iterambere, ugire ivyiyumviro biri positive. God bless you. See you next time.